Matayo igice ca gatandatu umurongo wa 33 ariko mubanze murondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo niho ivyo vyose muzovyongerwa. Imana yacu nishimwe. Naya majambo y'Imana. Ngaha Yesu yariko yigisha abigishwa biwe mu gihe ca mbere agitangura kuvuga ubutumwa. Arababwira ibitari bike uravye inyuma. Yari yabigishije gusenga, yari yabigishije arababwira ivyo gusaba, mu nyuma arababwira aya majambo. Arababwira ati ibintu vyose mukwiye gukora, ibintu vyose mugomba, ibintu vyose mwiyumvira, urufunguruzo ruriho ni rumwe. Nuruhe? Ivyo mukeneye vyose mubanze mwitwararike ivyo ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo musome neza kakanu, niho ivyo vyose, ivyo n'ivyo mugomba, ni amazu mugomba, ni abafianse mugomba, ni imiduga mugomba, ni inka mugomba, ni amaparsele mugomba, ni amapromosyo mugomba, muzovyongerwa ku buntu. Imana yacu nishimwe. Naya majambo y'Imana.